Ivyerekeye ubucamanza ubusanzwe ubu novuga ko ndi procureur ku ma réseaux sociaux ko ncira imanza abantu batandukanye fasha abantu batandukanye sentare yanje ni réseaux sociaux kuko iyo umuntu wese yumvise ko neragira mu poste no ufise ide ni umuntu acaririha n'uri ko ari umugabo w'abandi acamuheba n'umugabo ariko arakurikira umukobwa akavyumva ko twabimenya acamuheba umvugo n'ubutungane bukomeye cyane n'ukuri kw'Imana ahantu henshi nagiriye navuga yuko nagiriye ikibazo n'abavyeyi ni ibintu vy'ama réseaux sociaux kuko je natangiye ama réseaux sociaux abantu benshi batarayahurumbira ndabikora gucyo nyene mvuga ndumuvugizi ndi umuntu mvuye mvuga cyane nkarira abantu ibiki nguma ntangare commentaire y'abamuziki yaba biganiro bitandukanye nkakurikirana novuga yuko abavyeyi banje ntibavyakiriye batangiye kumva ndiko ndatukana ku ma réseaux sociaux kuko biri mu bintu banyankira nk'ubu ndashobora kuvuga ati ndangira nzomara ukwezi ntagira live nzomara ukwezi atakintu kimwe postinga ntibishoboka usanga abantu bariko barakuririra barandembeje uyu muntu ariko arandenganya uyu muntu yatugiriye ibi uyu muririmbyi yadufitiye ibi uyu muririmbyi ariko adukorera amakosa ariko atugirira ibi urumva ni ivyo cyo wiro truvamwo ugaca wiyumvira ko baheba ucumenga Imana yo bikwishuza mu gihe Imana ariyo ituma tumenyekana Imana iduhitala zitandukanye no kuba umu influenceur cyangwa umu influenceuse ifo ko abantu babitahura ni ibintu bibiri bitandukanye ego je no musinyite umu influenceuse je suis d'accord parce que je mérite parce que j'influence abantu bankurikirana gukora ibintu ego gucréer leur propre entreprise abantu bazaguca batangura ngo ntangiye kwishima yes reka nishime parce que inyuma y'ubu bwishime hariho amajoro naraye ntacyo ndashika ko mugabo ico maze gushika ko cyose ndamaze kugikora opportunité ni nyinshi ndaronka ama conference y'ugwaruka rukoresha ama réseaux sociaux mwarabonye dernièrement naratumiwe nk'umwe mu bigeme akoresha ama réseaux sociaux sinatumiwe nk'umu YouTuber ni ibintu bibiri bitandukanye tumiwe je sinatumiwe nk'abantu bafise YouTube natumiwe nk'umu Queen of Base yes igikorwa nakoze sinzi ko hari uwundi yagikoze muri iyo tourisme baravuze ko bazotanga ubushimwe mu bisata bitandukanye igisata cya tourisme naho boraba hose umuntu wo guhabwa agashimwe w'umujere ni NELLY NAT. Il est bon mon pays, oh il est bon mon pays Burundi, oh il est bon. Le paradis à Gitega qui est construit par NELLY NAT, Queen of Base, Mama wa Taifa. Vemusozi tatakorero kachiyagena kaichumuja. So, you already know me beautiful people on the mic against me. One and only Giannis for sure, aka Cream Boy, aka Mr. Dream. So, hate no one, live humble thing, but believe in you, big way for I never give, just focus on so bakunzi ba UKURI COMPLEX. Welcome again. Iyi ni emission iryoshe, ni emission tugiye kumenyeramwo byinshi, tugiye kwiga byinshi bigiye bitandukanye. Turi mu ntara nziza yagutse ya Gitega, aho twagendeye umwigeme canke se umu influenceur. Hari abantu benshi batazi ko kumu influencer canke se kuba uri ubarizwa muri entertainment ushobora gukora projet. Ni ibintu bibanze iminsi bivugwa bavuga ati ngo nabantu babimbura kimazi baburi byo bajyanwa bakabwirwa ngo usaku ngo atukana ngo agira ikintu byinshi bigiye bitandukanye ariko ngo uyu mugambi yawushigirije page irawumva iramufasha impumutahe nawo mutahe cyo yawukoresheje nibi twese two turabona nivyo tuza kubona nivyo tuza kubwirwa nivyo tuza kwibonera n'amaso yacu imutarakora subscribe making sure ko wayikoze nyamba naho warayikoze sangiza inshuti n'abagenzi bazi baramenya byinshi bigiye bitandukanye abana b'igihugu ama projet bakora abanyempano bagiye batandukanye mu makategori yose ashoboka ariko iciyongeye turabona ko two turateza imbere igihugu cacu mumbona kazoza son excellence se Barundi muri rusangi atubwira yuko tukwiye gukura amaboko mu mufuko tugakora cyane tukiteza imbere tukanateza imbere igihugu cyatwibarutse. Uyu numwigeme benshi bavuga nabi abandi bakamuvuga neza ariko
nubwo ivyo byose biba bihari ntibimubuza kurangura imirimo yiwe canke se ibikorwa vyo kwiteza imbere. Twamugendeye ngaha nyene ni mu ntara nziza ya Gitega. Kurikirana nanje iyo n'ukuri complex utarakora subscribe ndonga ndakwibutsa please ntubibagire kuyikora kuko iyi ni televiziyo ihari kugira ngo uzabone ibintu byinshi bigiye bitandukanye utarusanzwe ubona handi ku yandi ma TV. Come on. Let's get it. You already know you have people on the mic against me, one and only Janice for show, aka Krimbo, aka Mr. So here's no one, live hungry, think positively, believe in you, big of and never give up, just focus on. So, ndongeye kubaha ikaze. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe. Ni umunsi twagendeye umwe mu baryosha entertainment yacu muri 257. Mu muziki mazina menshi, Queen of Bass, Dada wa Taifa, abandi benshi mwagiye mumenya ukano ka 20 musozi 3 nari mishagiye atandukanye, ariko ntugiye kuganira cyane kuri entertainment, ariko tugiye kuganira ko nk'ibisanzwe emisiyo yacu murazi ko bari leurs histoires nous inspirent, naho dutumira abantu benshi bagiye batandukanye tukaganira ku bigiye bitandukanye biva n'ikintu abakora uwo muntu, tukamuganiriza tukamenya passé yiwe, enfance yari imeze gute, et après tukinjira mu byo asanzwe akora, tukamenya n'umugambi cyangwa se imigambi afise yo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. Mu mbaro no munsi, ladies and gentlemen, entertainment yamwishwe NELLY NAT, ariko amazina hawe n'abavyeyi ni Hakizimana NELLY NAT. Twamwakiriye twanamugendeye mu ntara yiwe nziza yagutse ya Gitega, aho yoguriye paradizo nziza, ndetse muraza kugenda mubibona. Ariko ivyo byose rero imbere yuko tubishikira, reka tube tumwakire kwanza manze aramutse abakunzi bacu, and then tubandanye n'ikiganiro. Nelly, umerewe neza? Yambu cane, umeze neza? Ego. First of all, aberewe Nelly. Kubera ko imirisi yose wamuberewe? Oya, simberewe no kubegwa, ahubwo twego turitegurira, ariho tuzobuja gatoya muri ejo, urumva nico gituma twategerezwa kugenda kwanza kugira twitegure duse neza, hama tuvoyaje tusa neza quand même. Tuja mu yindi ntara. Ego, turagiye no kuba twakugendeye mu ntara usanzwe uranguriramo. Murakoze cyane, ni byiza cyane kubera ko bica bitwereka yuko intara ari nyabagendwa, Gitega ubu abantu bamaze gutahura yuko ari uwundi novuga ati ari uwundi mugwa mukuru, kuko benshi bazi yuko Gisagara ni Bujumbura gusa, Bujumbura niho hateye imbere, mugabo ubiravye no mu zindi ntara hagati mu gihugu harateye imbere, kandi murabona ko hasa neza cyane, harashajije cyane kabisa. Iyo ico bitwaye Deni Gitega. Karibu cyane gose mwisanzure, karibu antukano ngahe wacu muri jardin yacu. Akayaga ni kose, ni le tourisme, ni la nature. La nature décriva la beauté du pays. Kuko igihugu bavuga ko le Burundi est un pays vert. Rero mu gihe iri vert, iyo wicaye muri nature nk'iyi ubona yuko igihugu cyacu gishazije cyane. Cyane gose. Ego Nelly, mbere yuko tugera mu kazi ka misi usanzwe ukora, ko abantu benshi bakuzi ko uri umu influenceuse, ariko apa yuko dushika aho turashaka kumenya kwanza dusubira inyuma gatoyi. Let me take you back muri enfance yawe. Nelly yakuze ari umuntu ameze gute? Wakuze ufise rêve yo kuzokora iki? Est-ce que ibikora uyu munsi yari rêve yawe canke se ni vya bintu usanga bihuriranye gusa? No. Je nakuze ndi umwana atekereje, nakuriye muri mwishengero rya Pentecost, niho novuga ati nakuriye Sunday school, ubu yabaga bwanje gushika mpeze ishure, ariko ndacara umukitwa, umva yuko murabizi indero yo mu Gipentecote ni indero ishira abana ku murongo, ni discipline, ni education duhabwa irenze vraiment. Ma église nibaza presque yose aba Pentecote niyo église novuga ati yuko iha indero cyane cyane ugwaruka, yaba abakobwa y'abahungu, ibintu byinshi baturinda.
hama urumva ko nakuze ndi umwana atekereje cyane atabusazi ataki ariko nkaba nakuze ndi umwana akunda kumviriza novuga ati iradiyo isamirizi no kuraba imbonesha kure mugabo mu biganiro bitandukanye kuko twe abavyeyi bacu ni batwemerera nka papa ne yakwemera yuko muraba ibindi biganiro bitandukanye nuko mworaba umupira question réponse canke documentaire z'ibikoko canke vy'amashamba makuru ivyo nivyo abavyeyi cyane dessin animé nivyo abavyeyi baduhimiriza indirimbo zisanzwe apara indirimbo z'abanyamerika ko hari harimo ibiterasoni abavyeyi benshi barabloka kugira abana ntibabirara hama ndoto zanje nari nakuze shaka kuba umushingwa manza hama n'umumenyesha makuru hamwe no kuba umupediatre umuntu akurikirana abana uvuze rero ati binavyisanzemo nibaza kumenyesha makuru narabukoze hama ivyerekeye ubucamanza ubusanzwe ubu novuga ko ndi procureur ku ma réseaux sociaux ko nshira imanza abantu batandukanye fasha abantu batandukanye sentare yanje ni réseaux sociaux kuko iyo umuntu wese yumvise ko neragira mu poste n'ufise ide ni umuntu acaririha n'uri ko ari umugabo w'abandi acamuheba n'umugabo ariko arakurikira umukobwa akavyumva ko twabimenye acamuheba umvugo n'ubutungane bukomeye cyane n'ukuri kw'Imana bwa bucamanza hama icerekeye pediatre w'abana mumenyesha makuru nari mfise ikiganiro c'abana nakurikirana yagabaju kuri Hema umva yuko aho nacanegerezwa kugipanga neza kuyagisha ibibondo kubumviriza umva ni bwa pediatre nanisanzemwo hama ikindi naco no muri 2021 narakocinze abana babene ntarengahanye n'Igitega yaba imyaka 2 murumva yuko no ngaho ni vya bindi nyene vyo gukorerana n'abana haba nikiri naho ntihenze kandi ntababeshe urabona yuko ino jardin yacu ni nini ya cyane rimwe na parke aho tuzoshira ibikoko bitandukanye kabirimwe kandi n'ikibanza cy'abana parke haba harimo naho abana bakinira ari nayo mpamvu ya pediatre nguma ndayikoreramo n'ubu abana hajya barafise aho guteramira murumva yuko ndace ndi muri yo monde nyene n'ibintu gusa bitari direct ariko indirectement mbaye muri ivyo bintu Nelly kuba warufise iyo rêve yo gukora ivyo bintu byose uko kace binagukundira uyu munsi est-ce que muhira nta ntambamye bavye ko turabona ko hari gihe dufata decision vuga dukora ibi nibi dukurikirana indoto zaje ugasanga abavyeyi ntibabikunze kumbure ngira ngo bikeka ko dushobora gusha duhindura ama comportement tukaba abana bica tukaja mu ngeso zitari nziza mbega ico gihe we nta challenge nkiyo wigeze wonka y'abavyeyi aho bakubuza gukora ivyo bintu byose bari bifuza gukora no ikibazo cyahabaye ni ikibazo cyuko ahantu henshi nagiriye navuga yuko nagiriye ikibazo n'abavyeyi ni ibintu vy'ama réseaux sociaux kuko je natangiye ama réseaux sociaux abantu benshi batarayahurumbira ndabikora gucyo nyene mvuga ndumuvugizi ndi umuntu mvuye mvuga cyane nkarira abantu ibiki nguma ntangare commentaire y'abumuziki yabo biganiro bitandukanye nkakurikirana novuga yuko abavyeyi banje ntibavyakiriye batangiye kumva ndiko ndatukana ku ma réseaux sociaux kuko biri mu bintu banyankira gukora ariko fendofe narabakundishije ku nguvu aho abavyeyi bandekuye nigihe batangiye kubona yuko abantu batangiye kundiha amahera kugira ngo bagirire promotion niho baciye batangura gutahura yuko birariha malgré amadefi guhura navyo kumva ngo abantu bakwitwariye ngo warenza karimbi washika mu butungane ugasanga warenganijwe ibintu nk'ivyo bagasanga n'ubusutwa bw'abakobwa n'ubusutwa bw'abagore ni saku nibiki umva hamwe wowe wibaza uti none mu butungane gutwara ubudosiye nk'ubu bw'isaku z'abagore batukanye ngo bapfuye ibi ngo batukanye ibi umva hamwe uca usanga ko rimwe ayo n'amadefi twari tugenda turahura nayo kandi twagiye turahura nayo ariko ubu bitakiba ubu kubera ko abantu barabitahura ikindi naco nuko nk'igitangura ubuzima bw'ama réseaux sociaux hariho abaririmbyi benshi cane batatahura kino gikorwa
ntibatahura kino gikorwa ari nayo mpamvu benshi baca badukanira ngo baradukubita ngo turabinjirira ngo twavuze ntabegwa ngo twavuze nimboregwa ngo twavuze agendana ufite ibintu nk'ivyo yaririmbye nabi kuko nivyo revre umuririmbyi kumubwira ngo yaririmbye nabi ikintu kibabaje cyane kandi agikunda ni nko nanje umbwiye ngo bakasigazo nabi sishobora gutahura kuko mbona yuko uri kuranginjirira muri business yiwanje cyangwa iryo shugwe wariteye ngo nigari rikenewe kandi jewe ishamba riba ririmo amashugwe yose y'ubwoko bwose ico gituma rero benshi bacavuga ngo baradukubita arageze ngiye jewe ntitaba n'ibiteramo nagenda gukuvra ama concert cyangwa gasanga ngiye gukuvra mfise aba bodyguard mugabo ubu baratahuye yuko entertainment igenda ikura kandi ari byo batahura vyamaho muri entertainment ni show business baradutahura kandi baraduha n'amafaranga tubafashe promotion même dans les concerts tout turabikora Nelly uri umuntu watumye novuga entertainment ryoha ku ma social media bivanye n'utuntu wagiye urakora ukahutumwa abantu nkuko yako uravuga kaza uraca imanzi bishije kuri social media mbega ico gihe abibe n'ama commentaire peut-être ari négatif wagenda uraronka ntivyakudekuraje vuga ati bino bintu ni time shobora kubivamwo hakunda bigorera nk'umutima canke wagiriye umutima ukomeye vuga ati jewe intego canke se decision nafashe yo gutanga ubutumwa canke se guca imanza ndabishije kuri social media sishobora kubivamwo uko vyogenda ko ariko kose en fait urumva ukibijamwe ntiwiyatanda ko bikura ko twese bamwe ja kuri Facebook tawe gutukana atari ubu abantu bose bakubona bisanzwe ngabo toye tugitangura ntibabitahura hariho n'abatakoresha Facebook hariho n'abatakoresha izo Instagram hariho abatumva yuko stati ya WhatsApp canke page ya WhatsApp ushobora gutukiramo umuntu afite n'ibintu byinshi cyane kandi bitandukanye ikindi naco ntiwiyatanda yuko bakwakira parce que toi-même ubuzi yuko réellement ko ibintu uri kuragira ni juste l'enjeu uri kurakina nkaje osenzi ko vyosha kumberamwo bikama influence nini fise pour le moment navyo vraiment narinzi navyo narinzi kandi umbwiye ngo kubivamwo nibishoboka ya peu nka kuva nanguye projet à 2 ans 3 ans shitsemwe umwaka wo kwiga le projet no kubwira yuko n'ibintu ufite sinuvuga no bigusigurira bientôt ça fait 4 oui ça fait 4 ans que kwiga le projet 2022 2023 lancement ego ça fait bientôt ça sera 4 ans et on vidéo 4 ans nari narafashe décision yo guheba réseaux sociaux ibintu by'abasani mbwa vyaranze uza wirotruva ngubu ndashobora kuvuga ati ndangira nzomara ukwezi ntagira live nzomara ukwezi atakintu kimwe postinga ntibishoboka usanga abantu bariko barakuririra barandembeje uyu muntu ariko arandenganya uyu muntu yatugiriye ibi uyu muririmbyi yadufitiye ibi uyu muririmbyi ariko adukorera amakosa ariko atugirira ibi urumva ni ivyo cyo wirotruvamwo ugaca wiyumvira ko baheba ucumenga Imana yo bikwishuza mu gihe Imana ariyo ituma tumenyekana Imana iduhitala zitandukanye rero mu ico gihe Imana iduhitala zitandukanye nico gituma duca tugira hante duca tuzibungabunga na Bibiliya tubwira ati bungabunga itarano wahawe duca tuzibungabunga kugira ntituzikoreshe ibimeze nabi ariko vyaranse vraiment ko ndazikurako vyaranse ko mpeba réseaux sociaux vyaranse ni mu gihe tubona aba influenceurs canke se aba influenceuses muri rusange tubona ko bamaze kuba benshi bariko baragwira kandi koko hari abayitirira ya hari umuntu ari bari kuri Facebook je sais pas simbizi yamushize muri club bagende gukorana ibintu agaca yibona yuko yabaye umu influencer yabaye umu influenceuse no wagenda kuraba na page yiwe nta n'abantu ibihumbi ngira nka 200 bamukurikirana cyangwa ibihumbi 10 je sais pas 15 sinzi ego est-ce que Nelly kuba umu influenceur cyangwa umu influenceuse ngaha mu Burundi no kuba umu influenceur cyangwa umu influenceuse
ifo ko abantu babitahura ni ibintu bibiri bitandukanye ego Dieu non musinyitu mu influenceuse je suis d'accord parce que je mérite parce que j'influence abantu bankurikirana gukora ibintu ego créer leur propre entreprise abantu baza gucyo batangura ngo ntangiye kwishima yes reka nishime parce que inyuma y'ubu bwishime hariho amajoro naraye ntacyo ndashika ko mugabo icyo maze gushika ko cyose ndamaze kugikora hariho amajoro naraye hariho ibintu natutswe hari ibiki mugabo mw'iryo zina nareme iryo zina travers mon nom ndiko ndakora abantu bariko baraza kuraba kino kibanza ca NELLY NAT n'unyanka arahashika mugabo ugira arabe réellement ko nabikoze mugabo arahashika araza kwinjiza quelque chose cyane gose nico gituma moi je suis l'influenceuse je ndashaka guhaguruka nkafata video nakana nakabagize ibintu ibintu ubwo nyene babantu baca barondera ari ibintu mwagize turabonye ku marezo sociaux c'est ça l'influence mugabo hari abandi biyitirira atana kantu na gatoya afise yerekana toi tu vas nous influencer à faire quoi wow ndibazo barabita uko baratahura itandukane ku influence influencer ni kintu ego ubu nindi level I'm telling you nindi level je ndi mu influencer kuko ndicaye muri jardin hari abaza kunda baza kuvuga ati ajyana nericaye ni hehe sawa ni wiwe hariho jardin nziza tuzoza kuyikoreramwo imanza ego voilà j'influence déjà voilà hari uvuga ati yo akajardin kaneri gasa neza najewe muhiri wanje shaka kugira akajardin nkakajya nzogendamo imbuto z'amashugwe akaza tora imivyari ngahe y'intoze y'amashugwe genda utere muhira ejo azicara ataye amashugwe mwicaye nko kano kajardin nagiye gukura igazo kwa NELLY nagiye kuri amashugwe kwa NELLY c'est ça l'influence turinfluence abantu gukora n'abantu benshi bavuga bati ndashika kumerana ndashika gukora ivyo NELLY yakoze moi je suis dans le tourisme hari ushobora guca créer agashop kiwe gatoya canke amarezo sociaux yanje ko rabona ivyo posta bakavuga bati naje ngira nduza amarezo sociaux hama cenza ndaposta uducenete twanje dutatu bikomo vyanje bingahe ndamuha ndamubwira NELLY postingira sawa NELLY shorera sawa nka posta namushoreye naguriye kwa ikino gikomo mu gisanga kwa naka ugaca usanga baragiye kugura vya bikomo babibonye kuri réseaux sociaux zanje nivyo ego NELLY tuko turagerageza kumvisha Jean nk'aba jeune bariko baba motivé par contre nka wewe canke n'undi wari wewe wese bari mu influencer cyo mu influenceuse kugira bumve opportunité canke se ayandi ma avantage ariko arimwo kuba mu influencer cyo mu influenceuse est-ce que bivaye n'igihe umaze ubikora na yayi ma opportunité umaze kuronka d'affaires biva biciye kubura mu influenceuse opportunité ni nyinshi ndaronka ama conference y'ugwaruka rukoresha ama réseaux sociaux mwarabonye dernièrement naratumiwe nk'umwe mu bigeme akoresha ama réseaux sociaux sinatumiwe nk'umu YouTuber ni ibintu bibiri bitandukanye natumiwe je sinatumiwe nk'abantu bafise YouTube natumiwe nk'umu Queen of Base yes ukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi sinatumiwe nk'umu entrepreneur cyane dushimire cyane le professeur Manirakiza Désiré tumushimire cyane akaba ariwe nawe ari coordonnateur national wa paeje n'umuntu yatugiriye icizere yaratugiriye icizere cyane kuko hariho abandi icizere batabona yuko tuzobikora ariko wowe yaragize icizere aravuga ati jewe ndizeye yuko irya projet iri rentable kandi izogenda neza itazotumara amaza ego turamushimiye cyane vy'imva mutima kuko yafashe ya mbere guhimiriza projet ya tourisme mugihe tuzi yuko le tourisme ari kintu kitaratera imbere tubivugisha kuri tourisme cyari hasi ariko kubona yuko paeje habonetse umuntu umushinga naye nkujya akavuga ati reka ndabifate mu minwe
kugira turabe à travers le projet ya NELLY NAT ko tourisme twoyivyura tukayiteza imbere kandi n'ikintu ciza biciye nko kuri uri umu influenceuse en plus kandi je ndi umu influencer Ariko- rega si bose bizera abantu dukoresha ama réseaux sociaux iyo confiance rero kandi nawene yararonse ama message menshi ari negatif ama commentaire ngo amahera mwamuhaye azopfa ubusa naco yakoze Yego. mugabo wenye naradusupportinga aho banashiba meme na David twatanze yayasa aravuga ati iyo David madame NELLY nayisubiremwo arashobora kugwa manka akagwa muri erere akazogaruka kandi kutubwira yuko amahera twamuhaye ataco yamufashije niyandika wow. indi David wow. cyandandika indi David Wow. ari nayo mpamvu muba mwicaye ngaha kuko iyo tugira umuntu atabitahura adatahura challenge rwarukarura naho bwitunganiriza imigambi Ego. adatahura yuko ibintu vyaduze adatahura umva mararasi sinzi Ego. turashimiye cyane paeje n'uburongozi bwayo twongere kandi dushimire cyane vy'imva mutima ministre w'ubu araba ubudandaji amahinguriro ubutaka Ego. novuga ati araba kandi na tourisme Dr Asani Kibeya nawe ne tumushimire cyane n'umuntu yabaye hafi no mugambi n'umuntu yawufashe mu mugongo akiri muri coordination ya paeje nibo bantu be na coordinateur batubaye hafi baradukurikirana aravyifatira mu minwe nawene gushika yaho aza kugenwa mu mabanga yo kuba ministre wa tourisme yarahejeje gukurikirana no mugambi yaradusezeye ati NELLY wa tuzosubira tuzosubira amahera yagushiriyeko bonne chance ugende natwe nutumara amazi ntinukuri sinzobamara amazi kandi barabibona ndaza aho bari bararyohewe kandi nizera yuko leta y'u Burundi nayone twoyibwira tuti vy'ukuri baze barabe mu gwaruka ruzohabwa agashimwe kinkerebutse en tant que une femme nka jewe no ku myaka mfise naho benshi batwenze ku myaka 33 ndasubiyemo turamerita kuronka agashimwe turamerita guhanagurwa amarira turamerita gusapotinga kuduha inguvu kuko ako gashimwe bakaduhaye twebwe sako tuzogenda kuguramwo mohwete sako tuzogenda gufata mwitike z'indege ngo tugiye ngo Dubai nagashimwe tuzoba dushaka kongereza inguvu kino gikorwa uno mugambi turangiza 100% kuko ibikorwa dufise ni 80%. Ariko antuka ivyari bikomeye ndibaza vyararangiye turasaba babijejwe mutwagashimwe turabimerita leo bagashike mutaraheza izere yuko ino interview mutazoyiposta harengeranye samedi vrai kwagashimwe kazotangwa samedi nukuri n'abandi babishoboye batuvugire antuka inara ya Gitega tuvugire twarazanye ikintu ciza cyane mu ntara ya Gitega twara créer espace vert y'abantu baza abanyabujumbura bashikira bagaterama bakazana abana ibibondo bigakina umupira muri jardin raba bikiruka abantu ba mariage bakaronka ahantu bifotoreza bakaronka ahantu hagirira imanza mu gisagara hagati hasukuye hasa neza twarasharije igisagara ikibanza twagitoye ari yarara hasa nabi cyane abantu baharengana batabona yuko ushobora kuva mu vyiza nk'ibi ariko guhera do A jusqu'à Z turahatunganya umuntu abantu baricara baraza bakicara bagakora kuri Starlink kwicaye ciza cy'igihugu ariko vraiment nitumerita agashimwe oya agashimwe ahubwo bagatange hataranagera turamerita agashimwe kuko tutisabiye ifoko twisabira cyo ndimvuzira bamvugira abantu ariko ndivugiye kuko ejo niyo babona paeje badutoye mu gwaruka nibazavuge ngo baraboneye no cyo nibaza yuko ndumva ishusho nziza muri tourisme igikorwa nakoze sinzi ko hari uwundi yagikoze muri iyo tourisme baravuze ko bazotanga ubushimwe mu bisata bitandukanye igisata cya tourisme naho boraba hose umuntu wo guhabwa agashimwe w'umujene
ni NELLY NAT Ego vraiment. ni jewe En fait no commenta ibintu biri negatif nuko tobarabona aho umushinga ugeze. ya na en fait ni numuntu atarinjira abantu bose ubu baragucingira inahe yuko n'ahantu heza cyane hameze neza cyane gose. Le weekend turakira abantu baje mu manza zitandukanye bavuye mu ntara zitandukanye. Wow. Igitega n'ahantu bari bafise abantu bashobora kwicara hari ayenga guca hari ibiti hari amashugwe. Turabisabye. Ego. Neri mbega byoba biko bitanga ugukwiriye ko abigeme cyangwa se igitsina gore muri rusange bariko barahabwa umwanya ukwiriye kugira ngo nabo bifatikanye n'abandi kugira ngo twiteze imbere cyangwa bateze imbere igihugu. Leta iragerageza gutanga opportunité ku bakobwa kubigeme kwitunganiriza ariko abigeme ntidukerebutse. Turacari muri vya bindi umugabo azondihira ibintu azompa ivyo vyose azondira make up azontwara muri saro azongirira vyose. Turacari muri iyo mentalite ari nayo mpamvu je mvuze imyaka baca batwenga baca bibaza ngo ndashaje naho nkiri muto. Ego ni mu gihe kino kibazo reka ndagikubaze mbega kwihutira kubaka canke se kwitonduka manzi ukarondera amafaranga uri umukobwa ni ikintu ciza canke se ni vyiza ko wubaka before yuko manza kurondera amafaranga? Arabashobora guca bavuga ngo narabu ngo ndiko ndavuga ko nabuze umugabo sinzigo ariko ico twohari urwaruka rw'abakobwa ugende kubaka gwaritunganirije canke rukagenda kubaka rukagira imana reba ronka abagabo bafise amafaranga akabaha imitahe bakabasaba imitahe hama bagakora. Ni vyiza cyane. Birababaje umukobwa ariko arabuza amahoro umugabo mpiki. Biraryoshe kumva umukobwa ariko aritunganiriza umugabo avuga ati jewe ndi hamazi umugore ndi hamatara ndariho umuyaya ndariho umuboyi. Dufate voyage chérie ufise angahe ninjija naje ninjija dushire hamwe biraryoshe cyane gose. Ego Neri turabona mwino minsi duciye nkaminje muri entertainment gatoyi turabona ko abakobwa ariko babanebwe ku rwego ruteye ubwoba. Twavuga abakobwa gusa n'abahungu natwe turimwo kuko ari gihe tubona ukabona turamaze iminsi tubona abantu muri entertainment benshi batwagwa n'abashugamami abandi za wakira zikaca hanze abandi tukumva ngo baja mu bashugabami plutôt mu bashuga daddy. Mbega kuri wowe Neri uri umuntu akora kugira ngo ufungure biba byaciye mu nguvu ziwawe mbega abakobwa bafise iyo mentalite yo gushaka kuronka aya mafaranga bacishije mu nzira mbi nirihe wo wahanura iki cyangwa se niki kintu ushobora kubashikiriza? Hariho ushobora kuja mu bashuga daddy hari ushobora kuja mu bashuga daddy akahakura umutahe arabavugiye unukuri n'ibihari. Hari uja mu bashuga daddy akahakura umutahe ubuzima bukagira depart agaca biheba. Hari n'uja mu bashuga mami akironkera ubuzima akigira hanze ashitse akagiheba agaca bandanya ubundi buzima akaronka ubuzima agafasha imiryango. Nkuko hariho n'abakora ubumaraya bakahakura umutahe bakabandanya. Ego umutahe hariho n'amakontakte nico gituma kira kintu cose tujamwo dukora tushiremwo ubwenge. Eske two byumvikanye ko na Neri nawe yoba yahawe no just nawe je nahawe na paye urabavugiye nawe na paye n'Imana n'ubwenge. Ego mugabo no byo bari byo sikazima tubona we ko hari mwiko biravanguye bone neza si bisanzwe none bisanzwe gusa ikibazo gihari nka tobe twikirana n'abantu benshi ngiye kuvyemeza mba ndiko ndakuhasha bajya bankurikira sishobora kuvyemeza ndiko ndonona ugwaruka ruri inyuma yanje. Eske Neri twarabonye hariho réunion heruka kuba muri Ntare House yaba nkuko bagiye bagutumiye nka Queen of Base mwe mwahuriye n'abanyamakuru bagiye batandukanye abagwiza tunga batandukanye hari abantu benshi muri rusange. Tukaba tubona yuko washikirije usaba ubufasha nyene icubahiro ko yo gufasha mu bijanye n'ibintu by'amafo septique ari karuza bituma haboneka ama odeur hatari meza kandi kaba yavuze yuko azora ukuntu abigenza ibintu bije ku murongo. Mbega cyari inciyumviro ciza kuza gushikiriza cyangwa se gusaba ubufasha
mu gihe twabona ko bano ko batanga ibibazo bigiye bitandukanye. En fait turabizi son excellence kugira le président de la République du Burundi kugira uronke opportunity yo guhura nawe nimbone Karim cyane gose mwanga jewe ngaha ndamurindiriye ndazi ko azotugendera umuntu ko yama aja ku kivu yaraba ugwaruka ariko rurakora ego rero mwico gihe uronse opportunité yikoresha jewe naragize marketing y'ivyo nkora cyane gose naragize marketing ariko kubera nzi fise challenge nguma mura nayo misi yose namandiko ndasekana nayo nategereza kwimubwira kuko niwe atora novuga ati niwe ashinga ingingo nta wundi ayivuguruza cyane gose cyo gituma twamushikiriye turamubwira tuti umuvyeyi inzego zo mu ntara hariho badashobora gushikira mugabo mwebwe mushikira nicyo gituma twagizene nicyo gituma twabimusavye kandi turizera yuko bizogenda neza kuko n'umuvyeyi wacu kandi yaratwumviye cyane gose na cyane ko tubona n'abandi bagiye barashikiriza ibibazo bakeneye gutunganirwa siwe wabaye wenyene so wabaye c'est pas president nuza kumubwira ngo baranyivye ngo barankubise kuko ushobora kuja kumubwira baranyivye ari we wivye ushobora kuja kumubwira barankubise ari we wasomboroje intambara nicyo gituma president muzanira umugambi basi ingo mubwira monsieur le président uraza mu ngendere cyangwa kumusaba ikiganiro nibisanzwe yego nakuza kumubwira le président ngo baranyivye nawe wari gisuma mu bandi Est-ce que yavuze ko yibwe ariko arisabira ubutungane n'ikintu kibiganeri ubutungane none bwo bwaciye urubanza ngo babwarananiwe kandi ubutungane ari jisho rya president ego ntitubitita ivyo ego Neri tuko turasozera ikiganiro mbere na mbere reka mfate kano kanya manze ndagufelicite bivanye naho ibikorwa ubigejeje twebwe nka BTV ryari iteka ridasanzwe kukugendera kwa mwatwakiriye neza ahantu hatunganyije nk'uko niteka ridasanzwe no kubakenyezi canke gwitsina gore muri rusange eske Neri ku bana b'u Burundi canke se kubigeme bagifise mentalite yo kudakora canke se usanga ari abantu bavuga ati nkore niteze imbere jenyene igihugu nigishikirwa abantu ufise iyo mentalite bive na mentalite we tubona ufise yo gukora ugateza imbere ukiteza imbere usuka nateza imbere igihugu niye conseil canke se niye jambo ushobora kubashikiriza ikintu cya mbere nashaka kubwira cyane cyane ugwaruka turi Burundi bw'ejo turi mu mbona kazoza 2020 2060 ico gihe twebwe ntituzoba duhari ntituzi ko tuzoba duhari ariko ico no babwira turabe dukore ibintu vyo gusiga izina dusiga imigani bavuga ati hajya ni kwa naka abazoza bose bavuga bati ni kwa papa ni kwa mama twubaka ikintu gifasha abantu bose gihuza abantu jewe narubatse ikibanza gihuza abantu sinubatse ikibanza gicanishamwe abantu nubatse ikibanza gitanga umunezero ndaryoherwa rimwe iyo mbonye abantu bamayaje baje bakaryoherwa bakicara kuri rya rulove bagatwenga sinzi sinokubwira umunezero mbona baje binjiye ngaha afite n'ibintu jeje yene vuga ati wow nicyo gituma ugwaruka haguruka ukore sima kukorera tourisme sima kukorera agriculture sima kukorera élevage sima kukorera couture urashobora no ku branding ikindi kintu ugakreya cyane gose urashobora no ku sinzi kuntu nashaka kubivuga ariko ugwaruka nitwebwe Burundi bw'ejo nitwebwe tuzosubirira intwaro zihari no munsi nitwebwe tuzoba abagwiza tunga bazosubirira abagwiza tunga bari celebre kuko biravye abagwiza tunga bari celebre nta numwe umwana wewe yigera musubirira ntibibaho muze mubirabe abana babo usanga bagiye mu bindi bitandukanye mugabo biraryoshe kumva ko umwana wawe yakoze ikindi kintu canke umubanyi canke uwo muva hamwe canke abo mwagendanye mwiganye haravamwe ibisuma haravamwe abanwa rumogi abanwa booster abagiriki ariko hama havamwe umuntu mukumva ngo ujya twariganye ngo uyo bamugize ministre ngo kaga dossier nari mfise ngo hingece ndakamuha twariganye akamutelefona ndinaka
twariganye agaca aryoherwa Yego. ivyo nivyo dushaka twubake uburundi bwiza uburundi butubakiye ku macakubiri uburundi butubakiye ku madini uburundi butubakiye ku gacimbiri uburundi butubakiye ngo ava ku ntara hehe twubake ku burundi turi connecting n'amaraso y'igihugu cacu ciza c'uburundi tugiteza imbere duhimiriza aba diaspora bari hanze abana bagiye hanze tubahimirize kuzana imitahe bubaka igihugu tubona amazu meza tubona amaloje ruguru meza kujya tubona Zanzibar bagenda kubaka mu biyaye mu maparke mu mafohe tuhabone natwe amabunga arasa neza ibintu bimeze neza cyane. Wow. Ego mfata kano kanya ndabashimire ko mwadukurikiranye du début à la fin iki kiganiro nigiye mu bintu byinshi par contre kije na tourisme uko ikara bivuga Nelly ari ukuntu kitari mu effort cyane ego biratembera ariko simbere cyane ariko tuko turabona bitanguye gufata yindi ntira bija kuba influencer cyangwa se ku bantu bazwi n'abantu benshi ikintu ciza cyane ariko kandi kubigeme natwe bw'abahungu turakwiyogira effort tugakora tukiteza imbere tugateza imbere igihugu cyatwibarutse natwe mu misire imbere twarakukuroza tuvuga ati noneho hari ico twakoze hari ico twakije imbere igihugu cacu reka rifate kano kayanda bashimire nawe utamundi biganiro big shout out.